nanjye ku mazina yanjye nitwa Dusabe Francine. Ku mazina yanjye nitwa Dusabe Francine. Ndashimiye umuntu yanzanye ngaha sinari ndahanze n'ubwa mbere ndahashitse. Je nari ndwaye ibintu byaramfashe mu nda gutya, nta muti n'umwe ntari bwawe wamenga ni ikibuye baneretse mu nda. Naragiye gupimisha kanseri barayibura, ndajya kurabisha ibibyimba ko byoba ari ibibyimba biri mu nda ndabura. Mugabo hakaba hari umupapa twashwanye akambwira ati wewe uzoca hasi uje hejuru ntakwishe sinzongera amahoro. Nibyo rero nk'ubu sinaryama narara nicaye ku gati ndabwira uwo mugenzi, bamwe barambwira ati genda umusabe imbabazi ko wumva ijwi ryamubwiye ngo witegure ugire upfe, genda umusabe imbabazi ko nzapfe mutasaba imbabazi. Ndavuga je ntabwo ndamusaba imbabazi, ahubwo ndapfukama senga Imana ndayibwira ingorane mfise, Imana irankiza. Niho rero nabibwiriye kurinda carambwira ati ngo ndakujana ahantu bagufashe. None ndashima Imana yo ngaha nakize ikintu cyari gihagaze mwasengera munkoraho ngaha umva umenga kiko kigenda umenga ni ikintu kigenda gishishimuruko kiduku ubu umenga mudameze neza muhezagirwe. Nari niteguye ko nta minsi n'itatu njigaje ntapfuye, n'abana nari namaze kubasezera n'ababwira ati gusa abana babiri b'abahungu, n'ababwira ati bana je namaze kubona ko ngira ntaha muze mufatane muri nimuze gushwana. Aha nari nicaye mbibiriye ko ari ejo canke hirya y'ejo ca ntaha. Abantu b'ababanyine namaze kubibabwira n'ababwira ati je muze mundabe ndababona je nabibonye nteguye ntaha. None ndashima Imana yo ngaha mukije kubera nabo Imana yari yaravuze, Imana yari yaravuze, Imana niyo yari yaravuze ko uyu muntu no gusezera amaze gusezera uyu muntu uwamuroze yanamubariye akigamba n'abantu babizi. Imana niyo yari yaravuze, sibwo bwa mbere aje ngaha jewe urazi. Amen. Hallelujah. Amen. Kirabona Imana, Imana uyitike mu yubahiro abona. Yakubanya tuyo muntu nagere na president ndavuga ngo ukukwezi yategetswe kukurera. Nawe numva ko yari yamuhakingo nawe n'ubwiwe yabaze ko ata minsi itatu Imana yabaga yatinya kandi irayobora. Iyi Mana niyo yavuze ngo si ikigoye kuhoraho. Yavuze ngo ntuzobona igicu ntuzobona umuyaga. None umuyaga warinze kuboneka kugira kire, hari igicu hari inkuba cyasanye kugira kire. Imana ntiyamucimeye ikamuzana ikakivugana nawe. Tunoze icyubahiro. Hari Imana ikora igashyirako n'utwumiza igashyirako n'itushi kugira abantu bayizeye. Utayizeye Mana ntacyo uzoba. Imana yavuze ibyawe bikomeye iminsi. Wabonye muri ambasade, wabonye mu buhungiro, ni muri Kristo Yesu. Hanyuma aha tujejwe gututumura inhembe zose z'abacyaba. Jewe nari mfise ideni ry'umukorere ku kazi, hama ndatinya no kuja ku kazi. Ndiko ndagenda mu nzira mu ibarabara casanga amahera atsinze mu mahera nari mfitiye uwo muntu, casanga hareka ko 2,250. None amahera ashingiye ku mukorere
ibyo rero natinye mu kazi sinakoze. dukomere Imana ishimwe cyane. Jewe naje ngaha muri burakeye ndwaye indwara nari maranye amezi 5. Iyo ndwara nari nafashe ngumanga ntibyahagarara. Nje ngaha muri burakeye Imana irankiza. Nari naragiye ku baganga bambwira nje muri ecography. Ndabura amahera yo kugenda gufata ndize nariko nzokira. Barambwira ngo kugira mvire ngo nzokura umuti w'ibihumbi 50. Magaze iyo kwivuriro kwa Dorofu nzamana abakozi b'Imana baranciyeko bambwira ngo duhagaze mu mavuta ya Nduwimana Joseph urakize ubunyene uwo murindi waciye ukama Yesu amata. nani nafatika mke wangu yarakaze imyaka 12 Yesu ahuye nawe acaraki abakozi b'Imana muze muragendagenda igisagara mubohora amabosho. Haleluya. Turakeneye abakozi b'Imana batembera igisagara bakabohora amabosho mu izina rya Yesu. Ndafashijwe n'iki gitondo no muri kose. Yasuzugura kandi sanzira imijijwe hama nkawe kuza muri burakeye ngaha Satani yari yavugaye ibintu byanje byose ushobora yugara na communication je nari telefone benshi abo tubana barabizi nakorako nta kintu na kimwe cyane ushobora bamagarika mu kazi je mu cyamazi nta kintu na kimwe nakoze ariko muri iyi minsi ntamwe kuza nta muri burakeye ntabwo babona imiryango yose yugaye y'ubwo mutakura ibintu twabayemo Imana yibitse amarira yacu tuzanye umukozi w'Imana. Amen. Yehoshafati arabaza ntabwo mvugishwa n'Imana yoba muri iki gisagara. Aho ngaho yokera haleluya. Amen. Yesu ashimwe toye ariko yerekeye gukora kw'ikibiriraho cy'icatakimazi rero nabonye hasigaye iminsi 2 nkaba mfise umwana Gitega afise umugenzi wiwe muri Somalia namubwira nti iragerageze kugira icyo wokora ati biransi ndagerageza ndakora ariko inyuma y'ibimwe ntabwo amakuru ngo baraye barabarasa ngatwabaye ubundi ati erega Imana ikora nk'Imana ati wokwiyurisha hakuye ibihombe birenga 10 akaba atamuntu yagize icyawa hanyuma ikindi kiba ku munsi wa 4 umugere yaratubohoje je sinashobora kugenda ahantu hanini ariko ahejeje kutubohoza nshinzwe ndengurutse mbere ntakurikira kubitira kuri kote n'amaguru ndagaruka n'amaguru none abo bisugusha Imana n'itanga. Sinashimye. Amen. Yamagaze ngambanje gushima Imana igiti urupfu ububwira kabiri cyane ukuguru no kuboko bamagipfa byaciye bifata ari ndabiranye imyaka 25 bamfashe fise imyaka 9 guma mu bumuga ngenderamo mu bumuga ndumva yuko na paralize igiritsemo kwagane rero twari ngaha umuvyeyi wacu aravuga ngo abantu bagoye abantu bagira bafatwa na paralize mu bibaguruke paralize narabona yuko no mu ndoto narabona yuko ukuboko n'ukuguru byamaze kuba paralize sinagenda mbega kuri kote ngongere ngaruke cyangwa sinava ngangende mu Kamenge ngo ngaruke nagenda nica none ubu ndava ngagenda kuri kote nkasubira nkagaruka n'iyi nyene mutakura nkayigenda naruhutse ubu ndumva ibintu bisawa. Jemwe izondo ziheze naryamye nkomeye hama mw'ijoro hagati numva ibintu bifashe bijya mu nda ntangura kuvumeza numva ibintu bifashe mw'ijoro bijya mu nda ntangura kuvumeza hama bukeye ndaza kugura imiti ndamenya muri iyo miti ndayimitse byatera bikanga ibisonga biranka n'uko ndiguma yuzuye hama nca ndaza ku mukozi w'Imana aransengera n'iryo joro asengeye nabonye hako imvura nyinshi y'isegene
mbona ibintu byinshi bitwara kuva uwo munsi niyo miti sinasubiriye kuyimira naciye nk'iyo. hari mwebwe byose by'abarozi uve muhira nimarira ikintu niba ndyamye umuryango ndwaye indwara cyane cyane abana mu nda cyane. Abakozi b'Imana basengeye ni benshi cyane ariko nta sinashoboye kwibirwa mu mubiri. Ubu rero maze kuza ngaha narabonye igitangaza cy'Imana mu nda narakize kuko mu nda wamva ngo nta muzima nkifise numva ibintu byose byakaranganye mu resitora mu biteko mu mahanga igihugu ntabuzima bwiza. Naje ngaha nta n'umwe yageze ngaha narize njyewe nyine kuko numvise turi bijya kuza ngaha ndaza ngaha kuko Imana barasengera nuko nakubatagiye nukuri nakize mva mu nda ndafungura nkumva utuntu tumaze tugahera ariko narafungura ikakizibi kureka kugura nukuri kandi nabone kumera kabika gisa cyose. abana mu rupangu abana bimukiye nahora senga ariko birahagarara gatoya ariko aho hantu nimukiye icyo ntangura kurwara ndahamaze ukwezi icyo ntangura kurwara ndwaye ryamye numva ukuguru kuriko kuraba pararize nkabyumva ukuguru kumwe kuriko kuraba pararize kukipfunya ibi bintu n'ibiki nkasenga ariko nkabona wapi ibyo byafata mw'ijoro bifashe mw'ijoro birafata nk'indwi yose ndavuga ahantu siho njyana nkafata umushingantahe wanje nkamwigiza hirya asinziriye nanjye nkaryama kuri rurya ruhande rwiwe ariko njyanye kuri rurya ruhande rwiwe nkumva mitende nkasenga sinzi umukobwa tubanye ndamusabye amazi asengeye kubera nk'amazi narifise ndamubwira amazi asengeye shire mu byumba cyangwa amazi asengeye ndashira mu byumba cyangwa nakuronka mitende umushingantahe wanje yarafise na Bibiliya nkaza ndayishira ku mutwe w'igitanda. Ukuri ndashima Imana ibyo byose ndabibona mu nyuma ndafata bikaza birafata n'umutima uguma wiruka birafata ndi no mu isoko mu Kamenge umutima ukaguma ukanibaza ngo ndapfuye nari ibintu bifashe n'igiki mu isoko ndicara hasi ndasenga undi mu mama carambwira nguwe n'umudayimoni uragutwara umutima wawe ushaka gupfa wiyumvira nyene ko mpfuye nyene ngiye none ndapfuye ndasize abana ibi bintu n'ibiki ndasenga ndabona biragabanutse baraka amazi ndanywa bica birahera cabigenda ubwo rero cashima Imana kuza ndaza ngaha kuza ndasenga umukobwa tuza turazana ko tuzananye rero ndasubira kubona ariko mu nyuma murajya burya gikorane naza ndaza ngaha Imana irakora ibitangaza Imana ikoze ibitangaza ndaruka sitoke nayifise ndaruka sitoke masenga nyine maze ngaha mu masengesho badusenga ko tuzoronka telefone Imana irabaga telefone umwana w'iwanje abaga telefone narifise Yesu nashimwe nanjye ku mazina yanjye nitwa Dusabe Francine ku mazina yanjye nitwa Dusabe Francine ndashimiye umuntu yanzanye ngaha sinari ndahanze n'ubwa mbere ndahashitse je nari ndwaye ibintu byaramfashe mu nda gutya nta muti n'umwe ntari bwawe wamenganiye ikibuye bamuretse mu nda naragiye gupimisha kanseri barayibura ndajya kurabisha ibibyimba ko byoba n'ibibyimba biri mu nda ndabura mugabo hakaba hari umupapa twashwanye akambwira ati wewe uzoca hasi uje hejuru ntakwishe sinzongera amahoro mw'ijoro rero nk'ubu sinaryama marara nicaye mu gati ndabwira uwo mugenzi bamwe barambwira ati genda umusabe imbabazi ko wumva ijwi ryakubwiye ngo witegure ugire upfe genda umusabe imbabazi ntuzapfe mutasaba imbabazi ndavuga jewe ntabwo ndamusaba imbabazi ahubwo ndapfukama nsenga Imana ndayibwira ingorane mfise Imana irankiza niho rero nabibwiriye kurinda carambwira ati ngo ndakujana ahantu bagufashe none ndashima Imana yo ngaha nakize ikintu cyari gihagaze
mwasengera muhoraho ngaha umva umenga kiko kigenda umenga ni ikintu kigenda gishisha umuruko kibyuko ubu umenga mudameze neza muhezagirwe hamara niteguye ko nta minsi n'itatu nshigaje napfuye n'abana nari namaze kubasezera n'ababwira ati dufise abana babiri b'abahungu n'ababwira ati bana je namaze kubona ko ngira ntahe muze mufatane muri ntimuze gushwana aha nari nicaye ndindiriye ko ari ejo canke hirya y'ejo ca ntaha abantu baba banyine namaze kubibabwira n'ababwira ati je muze mundabirabona je nabibonye neza ntaha none ndashima Imana yambahirije kubera nabo Imana yari yabivuze Imana yari yabivuze Imana niyo yari yabivuze ko uyu muntu no gusezera amaze gusezera uyu muntu uwaborotse yanamubariye akigamba n'abantu babizi Imana niyo yari yabivuze sibwo bwa mbere aje ngaha jewe urazi Amen. Hallelujah. ikintu Imana Amen. kirabona Imana Imana uyitike mu yubahiro abona yakubaye tuyo muntu nagere na president avuga ngo ukukwezi yategetswe kukureba nawe urumva ko yari yamuhangiye ngo nawe n'ubwiwe yabanze ko ata minsi itatu Imana yabona yatinya kandi irayibona iyi Mana niyo yavuze ngo sikigoye kuhoraho yavuze ngo ntuzobona igicu ntuzobona umuyaga none umuyaga warinze kuboneka kugira kire hari igicu hari inkuba byasanye kugira kire Imana ntiyamujimeye ikamuzana ikakivugana nawe tunoze icyubahiro ikora igashyirako n'utwumiza igashyirako n'ikashi kugira abantu bayizeye mo utayizeye Mana ntacyo uzoba Imana yavuze ibyawe bikomeye iminsi wabonye muri ambasade wabonye mu buhungiro ni muri Kristo Yesu hanyuma aha tujejwe gututumura impembe zose z'abacamu ibintu ngaha maranye imyaka 5 nta munsi ntarafata basenzi bose nta musenzi ataransengera ariko mbona n'ubundi ntacyo bihinduka nta kivamo ndetse iminsi myinshi ndiko ndifuza kuburyo ubundi bishitse nkanada haza amaraso sindamenya ivyo arivyo ariko ivyavuze ndibaza ati none ubu nsigaje kujana ntawe ndabona ntazira ndatora n'umugenzi w'umukiriya nyene ashorera yandangiye ngaha ndiko ndamubwira ko byakaranganye nabuze yonje ngiye kuranguza desa nsanga ndimujyana nta nzira nyene mbona uko nyene abizize nyene none nkoriki n'uwo munsi naraje ngaha rimwe mu gatondo numva ndacitse intege ndavuga ati n'ubundi ko namagenda hose ari uko nyene naho nsengera n'ubundi mbona numva ngo barakoresha ibitangaza nkaba atavyo ndabona nega ndavyihebere ariko uwo munsi umushinga nahe yavyutse ambwira ngo aragiye ndaba kw'isanda ndavuga ati reka mpfe kugenda naje mpfe kugenda nyene nicare mw'ishengero kuko numva umenga nta kindi nsigaje umuntu tuvuganye nta muntu n'umwe ngira tuvuganye n'umuntu inza numva mbwiye kujya ngo ntaranshisha kujya ngo ndamwanga nta muntu n'umwe
Imana uyu mwanya nyene tuvuganye muri iki gitondo hari ikintu ikoze ku buzima bwawe, hari ibintu utazosubira kubona mu buzima. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru nkorera kandi yampamagara, Imana ya repentance, Imana ya Aburahamu na Isaka, Imana yaremye ijuru n'isi, iragomba guhonagura amarira yawe kandi birasaba kushikama. Iyi misonga iragomba guhagarara. Iyi misonga n'abarozi hari ibintu bagupfundikiyemo, wamana akarezareza akarezareza ko kuvomeza mbega babyita iseseme, wamana iseseme. Iyo basenze hoho iminsi yose n'urukonda rwakera, Imana yo mu ijuru iragomba kugukiza. yavuze inzoka reka ivuga mw'iyindwi, ariko genda bimaranye igihe kinini cyane. Imbere y'uko uyu musonga ufata ngaha mu rubavu, nari mfise inda nk'iy'amezi 6, nabona izanana mu kibambazi inzoka nini cyane, igaca bifata mu rubavu, igaca idomora ngaha, ngaca nikangura. Niho icyo kibazo cyatangiwe kuza. Umwana nari mfise imbanyi afise imyaka 4 n'inusu, n'ubu nturahagarara. Wazundutse muzosubira kuyibona ukundi iyo nzoka. Amen. Kandi uyu muntu tugomba tumukorere k'abasenzi, tumuhereko. Iyi ndwara iragiye ku iherezo. Amen. Noneho birashobokeye hano mu izina rya Yesu.